Bakunzi ba Agasozo TV turabaramukije. Ni Agasozo TV tubandanya tubashikiriza amakuru atandukanye, amakuru muri entertainment y'u Burundi. Kuri mikro ni jewe nyene Bariko ariko nkaba ndi kumwe na wa muhungu w'abarundi ni Mr. Abaririmvyi aka Minigizo Danger Boy Amulunji 257 andabakunda sana. Ego nkabanza kuvuga nti banza uje kuri YouTube channel yacu ukaba utaragira subscribe wandike Agasozo TV kuri YouTube maze ucuyibona ucugira subscribe ubandanye wironkera amakuru meza, amakuru aryoshe kandi amakuru agezweho. Ya derosi abakunzi b'umuziki, abafana b'umuziki ndundi twarabasezeranije yuko tuzokwama tubahereza ama update, ama hit news no babwira ati welcome and see ibintu bizogenda neza ngaha anye ku Gasozo TV ntaco bazotubura na dero. Ego uno munsi rero tukaba tubafitiye amakuru ashushe, amakuru agezweho kandi amakuru aryoshe gose, aho tubona indirimbo zasohotse mwindwi, indirimbo ziryoshe gose, amahiganwa ariko arategurwa, iboneka ko vy'ukuri amakuru y'uno munsi aza kuba aryoshe. Tugumane nawe, ugumane natwe, gutyo ubandanye ubona ibintu biryoshe gose biriko biravugwa muri Ruja Flavor. Ya ntivyoroshe kabisa, ubona yuko Derosi uwapfuye yahomvye vyinshi. Ego yahomvye vyinshi. Hano turabona indirimbo, mu ndirimbo dufise Mr. Donali Numba ziryoshe, turabona indirimbo Anaconda ya Thompson the Voice ari kumwe na Double J from Birimani Boy. Ya ni Double J Derosi twaheruka mu ndirimbo dufate nk'izo mwaka uheze, nk'indirimbo yise hahiye ari kumwe na Alvin Smith, indirimbo ibisoso, indirimbo amafaranga aheruka gusohoka. Uno munsi Derosi yagarutse ari kumwe na Thompson the Voice. Ni Thompson the Voice tuzi mu ndirimbo Saye, indirimbo iryoshe gose, indirimbo ifise amasanamu meza, ariko kuri iyi ndirimbo Anaconda nayo baje batavyorosha kuko ni indirimbo ikozwe ku buhinga bugezweho, indirimbo ifise amasanamu meza, eka ikaba yanakozwe n'abahinyanyuzi bakomeye tuzi nka aho tubona turabona ko video yakozwe na John Error, tukabona ko audio yakozwe na Corridor Magic. Ya ni indirimbo Derosi ubona yuko kabisa iteye ubwoba, n'izina ryayo uri kuraryumva kabisa urumva yuko rijugumiza. Anaconda turamenyereye ko ari igikoko giteye ubwoba, niyo ndirimbo urabona yuko kabisa ebana yajitavyorosha, yakiriwe neza Derosi hano onye muri entertainment. Ego ni indirimbo iriko iravyifatamwo neza. Abashaka kuyiraba nibaje kuri YouTube bandike Anaconda baca bayibona, maze bace bagirana subscribe kuri kwa Thompson the Voice, maze bandanye babona ibishasha vyiwe. Hano turafise indi ndirimbo ya Be-Face on the Floor. Ya ni Be-Face on the Floor azwi kuri Rap Yuda. Ego ni story ya Be-Face on the Floor, biboneka ko ari R&B iryoshe gose Mr. Donali Numba. Ya numuririmbyi kabisa, ubona yuko Derosi ashoboye style nka zose. Ushobora usanga hano onye muri hip hop naho nyene akubita vutura kabisa, utigiweyo arashobora no kukwica. Ni Rap Yuda kabisa, ubu noneho yagarutse kuri R&B yiwe. Sorry ubona nayo nyene Derosi yuko itariki iravyorosha ngaha. Ni story ifise amasanamu meza gose, indirimbo iryoheye ugutwi, biboneka ko Be-Face on the Floor rero ico ndamukundira, aririmbye R&B iza iryoshe ku rugero utokwibaza yuko asanzwe aririmbana rap. Ya aje kuri R&B we Derosi yumbi ati ubu numwe Rap Yuda tumenyere. Ego ni indirimbo ziwe zose yaririmbye mu mudiho wa rap, biboneka yaririmbye mu mudiho wa R&B, biboneka ko ari indirimbo ziryoshe. Twavuga Ararenze, tukabona indirimbo Ndabe, tukabona Too Late, hamwe ni story, indirimbo ziryoshe gose ku buryo twavuga tuti Be-Face arashoboye kabisa, ari na talent. Ya abafana biwe kabisa, abafana b'umuziki ndundi abariko barakurikirana kino kiganiro kabisa, ndababwira ati na kumurap wacu murap killer Rap Yuda aturagukura inkofero. Ego hano Mr. Donali Numba hari abantu je nguma nemeza ko bafise talent. Hari umwigeme aje atavyorosha yitwa Davis Morales,
Deros narakubwiye yuko akuzuye katamurikwa kandi nari nakubwiye yuko ati uwapfuye hagiye yahombye byinshi. Deros Davis Morris akihaguruka nanje nahaswe kugurukana n'intebe ku ndirimbo yiwe yise Kyo. Ni Kyo, indirimbo Kyo yanditswe na Barisi the Alien. Barisi the Alien tumenyereye mu ndirimbo nyinshi, tuzi ko ari umuririmbyi akomeye gose, turamuzi mu Mahunja Music Club, mu ndirimbo Koreta n'izindi ndirimbo nyinshi. Indirimbo rero Kyo yanditswe na Barisi the Alien iza kuririmbwa n'uwo mwigeme Davis Morales. Umwigeme biboneka ko ashoboye, afise kazoza, kuko igituma mvuga nti afise kazoza, indirimbo Donali Numba ni indirimbo ya mbere aririmbye. Uyu mwigeme Davis Morris kabisa abona yuko atavyoroheje, ubunye turavuga ati reka turindire Kiriku, Treyzo, Double J ndetse na rap boy ico bagiye gukora kuri iyi ndirimbo nshasha iheruka gusohoka ya Davis Morris. Ego ni Kyo yaje kwishura indirimbo yo ikaba yaririmbwe na Rap Boy Treyzo, aho yaje gukorerwa remix hakacazamo Double J, Kiriku Akir na DJ Feelbite. Davis Morales na wati je nanje ndaje kubishura na Kyo. Turabakunda cyane ahantu babwira mugume ku mwanya tubandanye tubahereza ama update kabisa, ibintu twabateguriye ngaha ni byinshi kandi abyibiheze. Ego hanyuma mu mahiganwa dufise hano ariko araba, turabona ihiganwa Isanganiro Award igira 10 edition. Mr. Donali Numba, indirimbo mbona mu Isanganiro Award twarigeze gukora ikiganiro tuzibabwira izi ndirimbo by'ukuri ni indirimbo zikaze gose. Ego Deros urabona yuko ari ibintu bimeze fresh kabisa, ubona yuko hari indirimbo nyinshi zishika nko kuri 10 ziriko zirahiganwa zashoboye gushika muri finale ya Isanganiro ya Award. Yo nayo ikabizoba ku munsi wa gatandatu Deros itariki 26. Ego izo ndirimbo reka tuzibibutse ni comments ya Estanish, injyaja ya Emerson, kora ya Be Face on the Floor, hamwe na Ekisa by Victoria's Team, hamwe na Gufosinga ya Etoile du Sante, turafise na Banja Yera ya MB Data, Burundi Bwanje by Tetero Lohet, ndetse na Arabesha ya Mary Delos. Ego turabona na n'umuririmbyi Kiriko Akiri ku ndirimbo yiwe Biraharawe, hamwe na Malo ya We Love Music. Iri higanwa Isanganiro Award ngerageje kumviriza indirimbo zirimwo, birumvi hazoce wambaye friend. Ni ibintu biryoshe cyane, abafana b'umuziki turababwira ati mubandanye mutora, kubera umwanya wo gutora uracyahari, ni gushika Deros umenga mwijoro ryo kuwa gatandatu. Oya si gushika mwijoro ryo kuwa gatandatu, ahubwo amakuru dukesha urubuga rwa Twitter rwa radio televiziyo Isanganiro atwereka neza ko bavuga bati gutora birabandanya gushika la veille y'umunsi finali zoberako, no kuvuga bibandanya gushika le 25 mars, aho nazo bari kuwa gatanu niho bazohagarika gutora, kuwa gatandatu naho le 26 kazoca haba ihiganwa rero nyezina. Biraboneka yuko indwi yose igisigaye ari yacu Deros kugira tubandanye duha amahirwe abo banyamuziki, duha amahirwe impano y'u Burundi. Ubona yuko Deros abikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu. Ego birakomeye gose. Hano rero Mr. Donali Numba turafise n'irindi higanwa bikomeye ririko rirategurwa, riryoshe, bibereye ijisho, vraiment abantu tugiteze gose. Of course tuzoraba ingene bizogenda. Iryo naryo ni Miss Burundi 2020. Ona Deros yuko ari abakobwa kabisa batagaze ngaha mu gihugu cyacu, uri kurabara buravuga ati kabisa Burundi burafise abana babayabaga kandi beza b'incabwenge Deros, na cyane kugira ushike uje muri urwo rwego rw'abakandidate hari amakritere menshi Deros baba baravye. Ego bararaba amakritere menshi kandi amakritere meza ku buryo ushoboye kujamwo by'ukuri uba uri umuntu akomakomeye. Hano rero Miss Burundi 2020 baradushikirije abakandidate 25 bari mu iryo higanwa, bariko barahiganwa bazoja muri finale, ubu bakaba bari mu myiteguro Mr. Donald. Nk'abantumira nk'abantu Deus bariko barakurikirana kino kiganiro cacu,
yuko boja kuri page ya Miss Burundi bagashobora kuraba urwo rukurikirane rw'abo bakandidati Derosi b'u Burundi. Ego ni kuri page ya Miss Burundi 2020 barashobora kubabona bose n'amanimero yabo ko ari 25 gutyo bakaca baza barabatora kugira ngo babaha amahirwe bazohiganwe. Azoba ari ibintu biryoshe gose biboneka ko bandanya banitegura bariko barabategura muri hotel Roka Golf bariko niyo bagirira imyiteguro ibintu bizoba biryoshe gose Mr. Donald Numbi. Ya ni ibintu vy'amateka Derosi nk'ubatazi hotel Roka Golf ahiri ni hajya impande yitere ya golf ndazi beshi barahazi ngaho onye mu gisagara ca Bujumbura au centre de la ville. Mbo nkabandanya mpamahirwe abo bakandidati bacu turabashigikiye kabisa. Agasozi TV turahari kubwanyu kubandanya tubashigikirana twegedero. Ego turahari kubwanyu tukanabamenyesha ko ihiganwa Isanganiro Awards muzobe muri hafi tuzobashikiriza ingene biko biragenda. Muzobe muri hafi muzobikurikirana tuzobamenyesha ingene muzobikurikirana ariko tuzobibereka ingene biko biragenda Mr. Donald Numbi. Aya no babwira yuko bazoja kuri Facebook bakaraba live tuzoba twabishizeko. Bizoba ari ibintu bikomeye cyane Derosi. Abafana bacu nibaze yuko bazoba bariko bararyoherwa kumwe natwe Derosi. Ego bazoba bariko bararyoherwa kumwe natwe Mr. Donald Numbi. Akaryoshe ntigahora mwitama Derosi. Ego akaryoshe ntigahora mwitama. Ikiganiro amakuru twari tubafitiye uyu munsi reka tuhagarukirize ngaha ariko mubandanye mugira subscribe canke sabone kuri YouTube channel yacu kugira ngo mubandanye muronka bishasha Mr. Donald Numbi. Abafansi bacu turabakunda gose. Ya turabakunda cyane turabapenda sana kabisa. Kuri mikro rero yari jewe Babu Derlene Nzima canke ukanyita Delos. Twari kumwe na wa muhungu w'abarundi nyene musanzwe mumenyereye Mr. Donald Numbi aka Minizo Danger Boy Amonosto 57 nawapenda sana. Agasozo TV rero tukababwira tuti bandanya mudukurikirana turi kumwe namwe. Ciao. Ya